Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu ufatirako vya mbere kugira uhitemwo umukobwa azoguma iruhande yawe, umukobwa azokumara irungu, umukobwa azokubera umugisha azosazana nawe, umukobwa afise urukundo. Muri make abantu benshi muri iyi minsi tuvuga ngo nta rukundo rukibaho, ariko ukuri nuko naho hafi isi yose boba indyarya canke boba abahemu, ariko menya ko hazokwama hariho abafise urukundo rw'ukuri. Isi niko iteye kandi niko yubatse, ariko menya ko ahantu wewe utazi canke ushobora kuba ari wewe nawe ugasanga uracafise urukundo rw'ukuri, uri umwizigirwa. Rero nk'umusore hari ibintu akenshi abasore benshi turaba canke dufatirako mu guhitamwo umukobwa. Akenshi abasore twama dufatira ku bintu bibiri, ariko iyo biravye neza usanga hari ibindi birenze gusumba ibi bintu bibiri. Akenshi abasore mu guhitamwo umukobwa turaba ubwiza bwiwe canke ingene yambara, ingene asa, tukavuga ati wow, iyo yaba umugore. Ikindi kintu ca kabiri naco turaba ingene yateye, umubiri wiwe ingene yubatse, tukaca tuvuga ngo uriya nanje yoba uwanje, uriya nanje yombera. Ariko nk'umusore ufise iyo uriko uraja, umusore ufise intumbero wipfuza gushika ahantu kanaka, urakeneye kurenga ibi bintu bibiri, ukaraba kure y'ibi bintu bibiri kugira ngo witegurire kazoza kawe n'uwo muntu wawe. Rero nk'umusore ikintu ca mbere ukwiye kurabirako canke ikintu ca mbere ukwiye gukorerako uhitamwo umukobwa nimba wifuza kuzoshika kure, umukobwa urakwiye kuraba mu mutwe h'umukobwa. Buriya iyi si irakeneye abantu bakomeye neza mu mutwe, abantu biyumvira, kuko iyi si igeze aha kubera abantu biyumvira, kandi n'ingo nyinshi canke n'abantu bateye imbere kubera bafise mu mutwe. Rero nubona umukobwa ugasanga ni wa mukobwa umwanya we 80% awumara ariko araryosha canke yibereye mu kirori, uyu umenye yuko ata kintu na kimwe azogufasha atari kukurira amafaranga. Ikindi naco, umukobwa nimwahura ukabona umenga ashaka guprofita ibintu vyawe gusa, nta kintu c'umugambi ariko arakubwira, vyandi twavuga vyo mu mutwe, uyu mukobwa uzomenye yuko niwamara gukena canke niwamara kubura ico kintu uhora umuha, atabubasha uzoba ukimufiseko. Rero nk'umusore urakeneye kurenga ubwiza, ukarenga ingene yambara, ariko ugataba kure ukaraba mutwe ko ubwiza iki gihe coco biroroshe cane yuko umuntu agenda muri mashini bakamubaga bakamuha forme bashaka. Rero niwarongora umuntu kubera ubwiza, abandi bazogenda babakorera ubwiza bundi, hanyuma usanga umenga wahisemo nabi. Ariko niwahitamwo ufise ubwenge, vyonashika mu karonka nayo mahera ukamubwira ati okay, wewe mu maso usa nabi, genda gukorera operation use neza, kubera iki afise mu mutwe ayo mahera mwararonderanye. Rero ikintu ca mbere ukwiye gukorerako muri iyi misi tugezemo, urakwiye gukorera ku bwenge canke ku kintu umuntu afise, apana kuri taye canke ku bwiza, kubera ko ubu bwiza barabugura, ivyo birazwi. Ikintu ca kabiri ukwiye kuraba wowe musore ukarenga ubwiza canke ukarenga amataye, urakwiye guhitamwo umukobwa azi Imana. Aha ivyo ndiko ndavuga benshi murabitahura, ukwiye guhitamwo umukobwa azi Imana, wa mukobwa amenya yuko ati ibi vyo mfise vyose ni ubuntu bw'Imana, kandi umukobwa azi Imana ikintu ca mbere akunda kuba afise, akunda kuba ashoboye kwihangana. Rero mu rugo ivyihanganirwa ni vyinshi, mu rugo ibibagora ni vyinshi. Mu gihe rero uwarongoye umukobwa atazi ico kwihangana ico arico, ibi bintu bizokugiraho ingaruka ku buryo uzobura ratio rimwe gusa bikarangira bibaye nabi, canke habashikira ikintu kimwe bikarangira bibaye nabi. Ariko umukobwa azi Imana aba azi neza yuko kwihangana bifise ico bivyara, kubera yuko abantu benshi bazi Imana ikintu ca mbere tubaziho, bazi kwihangana, kandi ikindi naco bazi kwizera. Ikindi naco, ikindi kintu bafise, barafise ivyizigiro vy'ibintu naho batabibona. Rero urakeneye umukobwa azi Imana, kuko umukobwa azi Imana abazi kubaha, abazi kwitwara mu bihe ibi na biriya. Rero wewe musore iki kintu ashobora kwikorerako cane. Nico gituma kenshi ukunda gusanga abasore bamwe ndabemera agenda kaboregwa canke akaja mu bubare, mugabo hageze kurongora akavuga ati no, je mfise ubwenge bukora, zoja mu rusengero kurondera umukobwa. Niho hari abakobwa bitonda. Rero urakeneye umukobwa azi Imana, parce umukobwa azi Imana canke umugore wawe azi Imana, niwe murezi w'abana bawe, niwe docteur w'abana bawe, niwe muntu wa mbere azotangura kwigisha abana bawe. Rero urakwiye umuntu mwiza
azokurerera abana neza we mugihe udahari. Ikintu ca gatatu ukwiye kuraba ku mukobwa kugira umuhitemwo, urakwiye kuraba indero, imico uko ateye. Aha nk'impanuro jewe noguhanura canke abahinga baravuga ngo nk'umusore urakwiye guhitamwo umukobwa atagutinya ariko akubaha. Aha sinzi ko uriko urabitahura, ushobora kuba wantahuye nabi. Urakwiye guhitamwo umukobwa atagutinya ariko akubaha. Akenshi ukunda gusanga abasore benshi tuvuga ngo dukeneye abakobwa badutinya, tukibaza yuko mu kudutinya ariho baba batwubaha. Umuntu ashobora kugutinya atakubaha, agakanka gukora ibintu kubera agutinya, ariko muri we indani atakubaha kurimwo. Urenze imirambi canke urenze utambutse kabiri akavuga ati nagaruke rero, ugasanga ashitse mu bandi akora ibintu bitari ku rutonde canke ibintu vy'amabara. Mugabo aha urakeneye umukobwa atagutinya ariko akubaha, wa wundi mushobora kwicara mugapanga imigambi mugatera ivyiyumviro. Mugabo umukobwa agutinya nta vyiyumviro muzoba mufitanye, icyo uzovuga cose nico nyene aca yemera. Ariko wa wundi atagutinya ariko akubaha ni umuntu mushobora kwicara mugapanga ubuzima bwanyu, ubuzima bukagenda neza, nawe agatera iciyumviro ko abona ibintu hamwe mukicara mukabidiskitako. Kubera yuko ubuzima tugezemwo iyo uhisemwo kubana n'umuntu canke kugendana n'umuntu, ni wa muntu ukeneye ko aguha ubufasha. Rero umuntu ashobora kuguha ubufasha gutinya, parce hari ahantu agera akibloka akizibira ntavuge ikimurimwo kubera gutinya, nompa kubera kubaha mugabo kubera gutinya. Rero urakeneye umukobwa atagutinya ariko akubaha. Ikintu ca kane ukwiye kuraba ku mukobwa ugiye guhitamwo, banza uraba ati eske uyu muntu turahuje imyemerere. Iki kintu abantu benshi barakinegirije, iki kintu abantu benshi nta valere bagiha, ariko akenshi iki kintu iyo kidakosowe hakiri kare, iki kintu kirazana induru mu muryango, kirazana amacakubiri mu rugo, kirazana ukutumvikana bivanye n'ukuntu mwavuze ngo turakundana, ngo bisigaye tuzobimenya ngo nitwashika mu rugo. Parce umuntu ashobora gushika akavuga ati no jewe irya myemerere yawe canke irya madini irya dini ryawe jewe ntaryo nemera. Hama mwavyara abana ugasanga umwana yabuze yaja niyava, umwe yakurikiye mama uwundi yakurikiye papa, hari ariko babigisha ibi ahandi bakababigisha ibi, ugasanga muhira mushitse muhira nakajagari, haba gupingana bikahera hagati ya papa na mama, ugasanga bishitse mu bana. Kandi uko bizogenda uko ariko kose ahantu ntihazokwigera haboneka amahoro mu gihe mutagaburirwa bimwe canke mu gihe mutigishwa bimwe, kubera ko hazokwama hariho gupingana. Murabizi yuko imyemerere yose hagati y'imwe n'iyindi ipingana. Rero ivyo ni mutabikosora hakiri kare, ibintu bizogira kingaruka. Rero mbere yo guhitamo umukobwa banza urabe eske imyemerere yiwe turayihuje, imyemerere turayihuje. Nimba mutayihuje mukabikosora mukavuga ati ante yatwe ya jewe nawe umwe ahebe aze aho ndi basi canke jewe nze aho uri, kugira ngo ibintu bitora inzira. Iki kintu rero naco nyene ugiye guhitamo umukobwa ukiye kiraba cane, kubera ko iyo bitera bija muri kazoza bizogira ingaruka. Ikintu ca gatanu ni ukumenya kahise k'uwo muntu. Akenshi abantu dukunda guhura nabo bakavuga ngo kahise karahise, ngo ivyarenganye vyararenganye, ariko menya yuko kahise gategura kazoza, kandi kahise gafise impamvu nini umuntu aba ageze ahageze, kandi gafise impamvu nini ko umuntu aba akora ivyo akora. Ifo ko umenya umuntu muri kumwe canke umuntu mukundana yaciye mu biki, vyagenze gute, ubuzima bwiwe bwari bupanze gute, kugira ngo umenye ingene uzomutwara canke umenye ingene muzojana mu bintu vyanyu. Parce kenshi baravuga ngo umuntu yarihanye aheba ivyaha, nivyo, kandi umuntu ashobora kwihana agaheba ibintu, ariko ikintu co womenya ingaruka y'icaha ntubirinde. Uyu munsi ukomeretse barashobora kuvura ugakira, ariko inkovu ku mubiri zosigaraho. Uyu munsi ugiye ukaryamana n'umuntu agwaye sida, Imana yashobora kukubabarira ico caha, ariko iyo sida ugenda uyitahanye kubera yuko ni ingaruka y'icaha. Rero ukwiye kumenya umuntu muri kumwe kahise kiwe. Hanyuma ikindi nokongera ko imbere yuko ndangiza, urakwiye kuraba umukobwa muri kumwe ko adafatira ubuzima ku bintu bihindagurika. Akenshi mu buzima hari ibintu bihinduka, kandi abantu benshi dufatira ko ubuzima ibintu bitatu bihinduka. Ni ikintu ca mbere n'umubiri. Uyu mubiri wacu uri mu bintu bihinduka cyane, kubera ko uko umuntu agenda arakura niko umubiri ugenda ufata iyindi forume. Rero umaze kubona umukobwa yishimira umubiri wiwe nkaho umenga ni ikintu kizohoraho, menya yuko uyu mukobwa afise ibibazo mu gihe kizoza, kubera ko azotangura kwicwa n'agahinda avuga ngo kera nkimeze uku, kera nkimeze uku, usange bitanga kuba nabi. Ikintu cya kabiri gihinduka mu buzima ngaha, ndavuga abagenzi umunsi ufise aba, ariko ugenda ukura ugenda uhindura miriye, niko ugenda uhindura abagenzi. Rero umaze kubona umukobwa
ca kudiraga canke mugendana ugasanga ibintu vyose akora abikora kubera bagenzi biwe, kubera bamuhanuye ibi agaca ajana nago. Menya yuko uyu mukobwa nawe nyene ari uwo gutinya, parce que abagenzi ni nk'abashitsi mu buzima bwacu. Uyu munsi muba muri kumwe, ejo wakunguruza ukahura n'abandi. Rero mu gihe yafatiye ubuzima bwiwe ku bagenzi kandi batazohorana, aba ariko aja kugwa mu rudubi. Ikintu ca gatatu n'ubushobozi, amafaranga. Uyu munsi umuntu ashobora kuba akenye canke atunze ariko ibintu bigahinduka. Rero niwabona umukobwa afatira ubuzima kuri ibintu bitatu, uyu nawe uzumwirinde cane. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nimba ico kigufashije twandikira muri commentaire, ntibagire like na subscribe. Murakoze.